Mfise umuryango w'abana babiri, umugabo akaba yarantaye akigira. Aka kazi rero ntabwo kanyorohereza kuko ndiko nkorera ku zuba, imvura iguye nkakorera mu mvura, n'abakiriya ntibanyiteho kunzanira impuzu kubera yuko ari hanze bahagaya, bagahuta bigira aho bakorera mu nzu. Sari bakunzi ba Tarisisi opumisa nk'ibisanzwe nkuko namana babwiye ni episode kuri episode. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umuntu navuga yari hangiye umurimo, yaragerageje gukora igishoboka kugira abashe kuntu donc yiyungunganye kuntu yobaho. Gusa murazi ntago ari biba byoroshe, ariko biri kose gahunda no gufashanya. Gahunda ifashanya barafashijwe, sinzi ni muntu ki, ariko ngiye kuyaga nawe no bana nanje uraza gusobanukirwa wumve ati uyu mama ubuzima arimo nubuhesa akazi ari gukora kari kumufasha kumusariza ibi na biriya. Kumbure nawe numva ukoze ku mutima kumva ko ari cyo waterera, kumva ko ari cyo wafasha kugira ubuzima arimo bugire impinduka, bugire ukundi kuntu aho umukwe naho umushikanye. Siwe yakura atiriye kwicaramo ngakore nk'abandi, yumve ko abayo neza. Ndibaza ko biri kose nizere ko nawe ukimara kumva intayiwe canke ibi na biriya uragira icyo ufashe, numva ukozwe ku mutima uragira icyo uterereye. Turaza gutangura twivuga amazina, tubwira abakunzi ba Tarisisi opumisa ku mazina. Witwa nde? Ku mazina nitwa Ndereyimana Ida. Uyu mwuga uwumazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga ndawumazeho imyaka 5. Ni igiki dio special umaze gukuramo mu cyagufasha kigafasha n'umuryango umaze kubona? Uyu mwuga ikintu umaze kuwukuramwo na karasiyo k'abana, ubuzima bukabandanya buke buke. Urafise umutware canke bimeze bite? Oya, nta mutware fise, twarapfanye. Ufise abana bangahe? Mfite umwana umwe n'uwo ndeze. Ndibaza ikintu cyose no kwiyungunganya mu kazi, uko biri kose mu buzima no kububamo, ari byo n'amana babwite n'amabira y'ubuzima no gukora uko biri kose ngo udakora ntakarye. Uko biri kose umumera we yagerageje kwihangira imirimo, aragira ishoboka. Iyo mpamvu tumusanze nka tumubaze. Mama reka ntangure uramutse abakunzi ba Tarisisi opumisa. Mbahaye mwiriwe. Ariko byiza bakoreye mu maso nk'umuntu utakuzi, hamwe umuntu ukubonye acakumenya. Ku mazina witwa nde? Ndereyimana Ida. Ndereyimana Ida. Aka kazi ufise uri gukora karakorohereza? Ese uri umuryango ngana gute, hamwe ubayeho gute? Eske ubuzima urimo umuryango ufise ubungana gute? Mfise umuryango w'abana babiri, umugabo akaba yarantaye akigira. Aka kazi rero ntabwo kanyorohereza kuko ndiko nkorera ku zuba, imvura iguye nkakorera mu mvura, n'abakiriya ntibanyiteho kunzanira impuzu kubera yuko ari hanze bahagaya, bagahuta bigira aho bakorera mu nzu. Murumva ko ari ibintu bitoroshe, arakora ko nubwo akora hari byinshi bimugora. Umuntu uri kuraba kino kiganiro cyo gahunda yacu nifasha nayo warafashijwe. Uyu mumero urumva ko biri kose wogira icyo ukoze akava kwirizuba akaronkatiriye akorera makarongo tumashine 3 kugira abashe gufasha abana. Ese ubundi mama reka nkubaza akantu gatoyi, hambere nakubona ukorera ruguru hariya hajya byagenze gute? Hajya leta yarahakeneye kugira ngo bahashire umuyaga nkuba, hanyuma baca barahatwimura. Mbe hajya warupanze byari bimeze bite? Oya, sinari impanze. Mr. yari yampaye ikibanza muri ico aho hantu, ariko bamaze kuhabomora naciye ndahava ngenda gupanga. Birakoroheho gupanga? Wari usanzwe bahantu utariha bimeze bite? Oya, ntibinyoroheye kubera ubu buzima bwo gukorera hanze, n'abakiriya ntibaze neza nkuko bari kuza ari mu nzu, ntibinyorohera, ntibaza neza kuko ari hanze. Mbe mama nkwashaka kugufasha basi akoze ku mutima n'iki kiganiro yocaye kugira gufasha? Yoca ku numero za telefone 60 236 556. Amazina?
Ndereyimana Ida. Hama nkuko mubyumva ni Ndereyimana Ida ubufasha babukenewe nukuri nubona uriho umerewe neza uhiriwe uryama ukagira n'umuduga uzomenye ko hari abandi bantu bitabyoroheye kumbure yigangikira nko kwibarabara nimba vuze tijaho narindi byagenze uko barahankura ariko ubu ntawo mfise kuba n'ubuzima hari abantu my friend ariko biri kose gahunda nifasha nera bafashijwe ndazi nimba bakoze ku mutima n'iki kiganiro nizere ko hari ikintu ugomba kuba wakora kugira turabe ko twofashanye hama mama reka duse nk'abasoza ariko ndakubaza ati usengera muri hedini? Sengera muri eglise iriba ryiza riri mu Carama. None nk'idini mwebwe nta kintu bakora kugira bafashe nk'abantu nkamwe bantu nikora bagira icyo bafashe kugira mu ronko muba murangize mu nico gukora nko kwiribarabara nguve ko? Oya. Okay, nabo ntabwo biba byoroshe ni yamabera y'ubuzima ariko biri kose muri kumwe burya gusenga bitanga ikindi kintu. Wavuze urasenga ko wizera Imana ndazi bizogenda neza. Hama uwo muhungu wawe ko numfumengani mukuru nta kintu afashiriza kugira n'umukobwa? Okay. Uko biri kose ariga cyane bimeze bite? Ntiyiga amashuri yarayahevye bivanye n'ubu buzima. Amashuri yarahevye mbere yari nigiriye sinzi ngo yagiye gutya sinzi ngo araha sinzi iyo yagiye amashuri yarahevye kandi yayahebeye mu 11 ari mu kuyaheza aheza arayata. Olala nanigiye bishikaga gutelefona kubwira ati mama burya ndacaraho merewe neza ati ni Maisha ariko ndaho nta munsi rimwe guhamagara base? Oya. Olala ntabwo yabyoroshe murabyumva ko ni bwa buzima nyine umva byanse ibyo kurya bibuze yaciye yiciraho. Reka ndagukomeze nkubwire ko ubwo ufasha n'Imana byose birashoboka kumbura uzara kino kigana kumva ari cyo yagufashe mu buzima busanzwe nizere ko azogira ikintu akoze kugira nawe washe kugira upanze ubeho neza ugira kateriye nawe aba bakire baguma bidoga urabe ko byohera ibyo bikava mu nzira. Kuko ubwo burya gufashwa n'Imana byose birashoboka gahunda yo Musamariya murayize Yesu yagafasha imfubyi n'abapfakazi nari nimba ukoze ku mutima n'iyi nkuru ugira icyo ukoze ndakunda nk'ibisanzwe niyo nkuru Dani. Nimero yiwanje ushaka kugira icyo ufasha Jembo umere umubuze uca kuri 79 205 914 ni niyo nkuru Daniel. Jewe ndi yantumwa bita ntuma ngende untumye ndagenda kandi n'Imana yagufashije nayo ufasha abandi. Comment yawe wanditsemo turakwishura kandi nkuko mubibona ni bwa buzima ariko uko biri kose amatara aratuvuruga ariko twebwe turakora ikintu bita kwiyiranja. Hama mama ndakubaze akantu kandi kamwe kamatsiko uko biri kose abo bana murabana? Ego murabana. Okay, mbe umukuru afite imyaka ingahe? 20. Hama abakunzi ba Tarisiso Puminisa murumva ko ntago biba byoroshe uyu mumere abakeneye ubufasha ariko kubera ko wakoze ku mutima ubikora utakoze ku mutima nta ngorane ariko gusa ni bwa buryo nifasha nayo wafashije. Hama wansubiramo kakarimiro kawe? 60 236 556. Mukunzi wa Tarisiso Puminisa mukunzi ugomba gufashwa n'iki kiganiro inimero ye niyo hama hari cyo ufasha umuvugisha cyangwa ukamurungikira kuri mikashi ni mikashi? Ego. Reka ngushimire kandi nizere ko ikiganiro kigukoze ku mutima cyo ugomba gukora ukamuhindura ubuzima akava kuri izuba agashaka kandi hari yokora kubera ko nimba Imana yaraguhaye nayo ufasha. Mama reka mvuge ati yakoze biriya n'ibindi zobikora kuba wizeye Imana ngiye nizere ko byose bizogenda neza. Hama muntu wakozwe ku mutima n'iki kiganiro n'iyi nkuru kuba agenda n'ubumuga n'umuntu nk'abandi raba icyo ukoze ubufasha bwe burakenewe kugira twese tuzobaza Imana tese Imana ko twakoze iki ubu koko nukubigenza ishyuza Imana nibyo bizima ko twese turi kwino se tubifise ejo turapfa tukabisiga. Iyi nkuru nimba ikoze ku mutima raba icyo ukoze mama uzuribuka gusenga? Ego. Ndazi bizagenda neza. Hama amatara ntabwo yatworoheje twatangiye inkuru bitoroshe biraza kugenda bidiriringa batiri zirazima ariko ndavuga ati kiganiro ndavanga handa gikoze kuko ikintu nishizemo cyose ndagikora nta hantu mu gushariza abahari mwino minsi kubera amatara ari ikibazo kubera burya muci kubera ingomero zibari zarakamye amatara ubona ko atari kintu cyoroshe cyane hamwe na hamwe ariko turiyeranja kubera ko ubuzima bwose tugomba kubamo ko n'uyu mubayeho ntubayeho se? Yego. Natwe tugomba ko twihanganye kandi tugakomezanya. Hama mama reka ndagushimire kuba twagiranye ibihe byiza.
yego murakoze. sawa sawa.